Ikintu nshaka guhera ko uno munsi mu gutanga ikicimviro fise ibintu byinshi byo kubivuga ko ako ndagerageza kuvuga bike kuko ni introduction y'igikorwa dushaka gukora, ni introduction ya conference tugomba gukora y'aba jeune izoba mu kwezi k'umunani, igikorwa kinini tugomba gukora kandi kimobiliza abantu bose, kimobiliza eglise yose, ariko kandi n'ikintu tugomba gukorera iki gisagara cyose ca Bujumbura kuva muri nord gushika muri sud, est, ouest, ariko turagomba gukora igikorwa kidasanzwe ku kintu citwa aba jeune. Kandi ico gikorwa si gikorwa kizoba gusa, ariko ni gikorwa kivutse kizohora gikorwa kandi kigakurikiranwa mu bikorwa bitandukanye, ariko mu nzira zidasa nizo dusanzwe tumenyereye mu bikorwa bitandukanye bihora biba mu hirya no hino canke mu mashengero ku bintu bijanye gwaruka, ariko kandi n'ikintu uburyo nibaza ko ari ubw'inkoramutima Imana igomba ko tuvugana nako namwebwe muri kino gitondo. Ikintu ca mbere nshaka guhera ko iki gikorane tuzokora ni gikorane kizokwitwa ejo canke citwa tomorrow, nico gituma uno munsi nambaye t-shirt yitwa can see. Uravyumva? Iki ni movement, ni kintu numvise mu mutima wanje haraheze indwi zibiri kwa kane ndara kweri mu makesha nimvira ico kintu, ariko numva Imana iri kiramvugisha ku ijambo ryitwa ejo, demain, ejo. Uravyumva? Ako nkumva iryo jambo uburyo Imana iri kirarimbarira ko iri kirarimbarira mu buryo bw'aba jeune canke mu rugezo gugwaruka canke abantu bakiri jeune. Iryo joro ryo kwa kane nirarira muri ivyo vyimviro, ndavyimvira ko kwa kane canke kwa gatatu mwijoro haraheze indwi zibiri, ariko numva vy'ukuri Imana iri kiravugana n'umutima wanje ikintu gikomeye, kandi numva nshaka kubahamagariramwo mwese dopre ebana mu buryo bumwe canke ubundi. Ndashaka ko mwese mwiyemplika kuri ico gikorwa, siko ndashaka ko mwese tuja hamwe kwiyumvira ejo muri sensi yihe. Ikuntu Imana yakimbariye, nabonye ukuntu kenshi iyo umuntu akiri jeune afise imyaka 15, afise imyaka 16, afise imyaka 20, kenshi iyo umuntu akiri jeune yama yumva ko agifise umwanya. Nimba ari ikintu je nakuze n'izindi umujene twakuze twumva umenga turafise umwanya. Iyo umuntu akiri muto hariho vraiment ico cimviro kiza, kandi nivyo kuko abantu bose bakubwira ko ukiri mutoya. Abantu bakiri batoya muvuge ngo amen. Ko muri bake kandi ari mwebwe benshi. Abantu bakiri bato muvuge ngo amen. Abantu mwese muri munsi ya 30 museme amina. Yesu ashimwe cyane. Amina. Mwe karabaye filime yari zinze. Sivyo? Sasa rero hari ikintu cadushikira ugasanga kuko abantu baguma kwanga uracari muto, uracari muto, uracari muto. Iyo ukiri muto abantu barakumvisha ko ukiri muto, kandi ukumva umenga ego uracari muto. Hariho umwanya wo kwikorera amagafe yawe, hariho umwanya wo kwigenza uko ushaka kubera uracari mutoya. Niyo umuntu yakoze amakosa abantu bakavuga ngo erega aracari mutoya, erega aracari muto, ntaco. N'umuntu akaza akakuremesha ngo ega naho uri kurakora amakosa ntaco, uracari muto, uracafise umwanya wo kugerageza no kugerageza bigakunda canke bikanka, uracari mutoya. Ugasanga ico cimviro rero uracari mutoya kirica abantu bakiri batoya, ku buryo none munsi ndiko ndavuga hariho abantu bumva yuko bafise imyaka myinshi iri imbere yabo. Kera umbwiye umuntu afise imyaka 45 kandi aho si kera cane, ndacafise iyo sentiment, ndacayumva umbwiye umuntu afise 45, numva ari umuntu ashaje w'umutama. None raba je nagize ikorosi namaze kwirengana, sinkiyarura naho nteye, nimba ngeze kuri 46, nimba ngeze kuri 47 ndagerageza kuvyiyibagiza. Uravyumva ko nahagarika imyaka yanje kuri 25, uravyumva ntiyasubiye kwa avance mu mubiri, ira avance mweme iravaza ko je yarahagaze, siko? Ariko kandi birantangaza iyo mbonye ingene imyaka yirukanka. Bantu b'Imana nta kintu cirukanka nk'imyaka.
rero abantu iyo umuntu akiri muto yumva umenga aracafise umwanya w'ama essai erreur, aracafise umwanya wo gupima ibintu no kugerageza ibintu no gutangura ibintu no kubivamo. Natwebwe rimwe na rimwe tukireze tukaguma tubona abana bacu umenga na abana batoya, baracari batoya, ariko ugatangazwa n'ivyimviro bibavamo, ugatangazwa n'ikintu akubajije, ugashita kuvuga ngo erega babana barakuze, kuko wewe ugumana ico gicapo c'ubwana. Ariko kandi Imana iri kirambarira kuri iri jambo yanyeretse muri Bibiliya, numvise umenga ni nk'ikibazo Imana mpwemu yarambajije, mbe kubera ko Imana yahamagaye abantu benshi bakiri batoya. Sishaka guteba ku bantu benshi, aho ngenda bagire ngo Bibiliya yuzuye histoire y'abantu bahamagaye bakiri batoya. Bamwe mu bastare ba Bibiliya muzi bahamagaye bakiri batoya harimo Yosefu, uravyumva? Kristo aramutubwiye ko ku munsi wa Mungu uheze n'umuntu Imana yahamagaye imuha inzozi agifise imyaka 15, siko? Uravye Dawidi yahamagawe afise imyaka nk'iyo nka 15. Uravye umuntu nka Samuel yagize impact niniya muri Israel pendant 40 ans. Wewe Imana yamuhamagaye kuva kiri ruhinja afise imyaka 3 ingahe ariho yaje gutangwa mu nzu y'Imana akiri muto cyane. Ngerageza kwimvira rero numva umenga Imana imbaza ikibazo, kubera iki jewe Imana aba bantu nagiye ndabakomunika ico ndabashaka ko bakiri batoya, kuko nabamenyesheje umuhamagaro bakiri abana, kuko aba bantu bose bo muri Bibiliya buzuye nabavugishije bakiri batoya. Nimba jewe Imana nahaye abantu responsibility nkababwira umuhamagaro ukomeye ku buzima bwabo bakiri bato, nuko mu ncamake nta myaka y'ubuto ihari. Ariko kandi ngira ndababwire ngo rimwe na rimwe kuko twumva ko turi justifié turaba jeune, tukumva yuko kuko imyaka yanje kiri hafi, usanga iyo myaka y'umuntu akiri muto niyo myaka nyene abantu benshi bariko barapfirako. Abantu benshi, abajene benshi bariko bapfira muri iyo myaka. Si bishasha, niko vyamye no mu gihe cacu, kandi niko birushiriza kugenda biba uko isi igenda iraba nabi, uko umunsi w'iherezo ugenda urushiriza kwegera, ibintu biragenda biba nabi, ivyica abantu bikazinduka bikaza kubica hakiri kare. Iyo ugifise imyaka 14, 13, bamwe 10 n'ingahe, niyo myaka ya mbere yo gutangura kwiga kuguta kwitabi. Tugatangura kwiga, niyo myaka twatanguye kwiga kunywa amatabi. Aba ari imyaka y'ubuto nk'iyo. Iyo turi muri iyo myaka, niyo myaka yabiga kunywa kamogi, biga guhonja ku kamogi. Ugasanga ni muri iyo myaka umuntu yiga. Ariko wahonja kwitabi, wahonja ku rumogi, ico kintu cose uhonjako sans le savoir kirakuboha, ugacika umuntu ari dependa kuri ico, kikakunanira guheba. N'igihe wowe ukuze ukipfuza kugiheba, bikakunanira guheba kuko caramaze gucika, ikintu camaze kukuboha. Umubiri wawe, organisme yawe irareklama iyo drogue, irareklama iyo tabi. Ugasanga buhoro buhoro umujene aratanguye gupfa, ariko atanguye gupfa kiri mutoya. Iyo myaka niho abana benshi b'abajene batangura gutesta amarelation, uravyumva, ari copinage. Ariko rimwe na rimwe niyo copinage iza kugenda ikabaviramwo gutangura kubaho mu buzima bwa sexualité burimo désordre. Niyo myaka abana benshi b'abakobwa batangura kugira ivyago vyo gutwara mada bakiri bato, bamwe bagaheba ishuri, abandi bakisanga ategerezwa kurera umwana umwe yavyaye, ariko kandi kuko adafise source za revenu, bamwe adafise revenu iyo ariyo yose, kuko adafise ikimufasha kubera umuryango wamuciye. Buhoro buhoro ugasanga wa mwana w'umukobwa ibintu ukuntu bibaye, kugira ngo atunge umwana wa mbere afise, agomba gutungwa n'abandi bantu bamukoresha ya mafuti nyene, ariko kandi akarondera binevare y'umwana wa mbere. Bamwe mu byo ndiko ndavuga baravyumva, abandi kumbure barabibona, ariko nta numwe atabizi. Murakuze, ugasanga ubuzima bwe bwinjiye muri cycle y'ibibazo, ikibazo ku kindi, ukibaza ngo uriko uratorera inyishu y'ama erreur yo muri jeunesse wakoze, ariko hagutora inyishu aho gukiyanfonsa mu kibazo, ibibazo byawe bikarushiriza kuba byinshi. Usanga rero iyi myaka mufise n'imyaka abana tureze bafise, nabo muri ko murakuza bafise aho bariko baraja, niyo myaka mibi cyane. Ariyo myaka yo gutwagwa no guhenda, ariyo myaka yo kwigana utiyumviriye ico abandi bariko baragira gute, ariko kandi ni nayo myaka yo kwibaza ngo ndacari jeune, ndacari mutoya, ntihararengerana, ntiharagera, ndacafise umwanya.
ariko ikintu Imana yambwiye, amakosa amwe dukora tukiri jeune ntakosorwa, naho bishika ugakizwa hariho amakosa agakiza kadakosora. Nimba ukiri umujene baraguhongoye ukaraba uri mapengu, wakiriye Yesu amenyo ntagaruka. Nimba ukiri jeune waragiye ukigendera mu buzima bw'akaborege bakakumena ijisho, wakiriye Yesu ijisho ntirigaruka. Hari ibintu agakiza kadakosora iyo twabiguyemo tukiri jeune. Rero niyo dukijijwe, uravyumva, bidusaba kuba turi abantu bafise ukwizera n'urukundo rw'Imana rudasanzwe, kugira ngo dushishikare twumvira Imana turi muri za consequences za ya madecision mabi twafata tukiri bato. Ikintu Imana yambwiye yantahuje kiri bizarre, ariko kandi numva ashaka kuvuga, numvise imenga Imana yantahuje yuko ejo ntiyabaho. Demain n'existe pas. Ejo ntiyabaho. En d'autres termes, ejo hawe ntako hazosa hatandukanye n'ico uri kurakora uyu munsi. Nimba urota ko ejo hawe haba heza, ugomba guswanya uno munsi hawe. Iyi monde yacu y'agakiza yarigishije abantu yuko ejo ari heza, imigambi Imana idufise ko ari imigambi myiza, imigambi y'amahoro n'ivyiza kugira ngo tugire iherezo ryiza. Twarabwiwe amajambo meza, twarabwiwe ko Imana izoduhezagira, twarigishijwe ko ejo hacu ari heza, twarahatuye ko ari heza, twaravuze ko Imana izokora ibihambaye, twarasengeye kazoza kacu, bamwe twarasengeye amazu tuzobamwo, abandi twarasengeye ibintu bimwe turabibohoza, abandi twaragize gute. Imana yanahuje eglise iforma abajene kuba spirituelle, ariko kandi eglise ntiforme abajene kwiyumvira ejo habo ukuntu hazosa. Ni nk'uko umenge ejo hanje barahasengera, ariko ikintu Imana yantahuje, ico yakintahuje kuva kera, ejo hanje saho nsengera, ariko ejo hanje uko hazosa ndafise ico ngomba kuhakorera uyu munsi. Rero nimba uri ngaho ukaba ufise imyaka 15, ukaba ufise imyaka 16, nturacererwa, kuko hari icimviro kiza mu muntu w'umujene, ukaguma wumva yuko ukiri prise en charge, ukaguma wumva umenga ingene ubuzima bwawe bukwiye kuba bumeze uno munsi, ego uracari ku bavyeyi, uracari ku baonkre, ugasanga hari abantu benshi witeze ko aribo bazokugira ico bazokugira. Ariko uyu munsi muri kino gitondo no muri iyo conference turazoza kuba challenginga no kuzana defi mu vyimviro vyanyu, kukubwira ngo il n'est pas tôt pour penser kuri avenir yawe. Ntihakiri kare kugira ngo wiyumvire kuri kazoza kawe. Ibi biraraba umujene, ariko biraraba n'abavyeyi umunsi muri ko murarera. Il n'est pas trop tard yuko ejo muba muri ko muriyumvira kuri kazoza k'abana banyu. Ntihakiri kare kugira ngo mubigishe ibintu bimwe bimwe. No munsi twege muzi wacu, mwana wacu mukuru azokwiza 19 ans, mutoya afise 17 ans et demi, nawe bientôt azokwiza 18 ans. Ntibakira abana, ariko ejo bundi ndababona ari utubebe. Hari ibintu uyu munsi bari mu myaka yo kuva muhira bakaja mu mashuri bagasohoka, turi no mu minsi yo kubaka amahema y'amadote mu myaka 4 canke ingahira imbere. Ariko umenga bavutse ejo bundi, ariko ubuhonye naje ndiko nabavugisha, hari ibintu ntagishobora kubaha kuko ni trop tard. Hari ibintu nimba ntabikoze ubu habaye tard, kuri age bageze ko sinshobora kuhatrapa le temps. None abana banyu bazoja kuba expose n'ibibazo by'ubuzima bwa misi yose. Abana banyu bazoja kubaka ingo zabo, mwabe expojeje kubiki bashobora guhura navyo, bashobora guhangana navyo. Mwabateguye gute? Ba Kristo muri ngaha turiko dutegura gute jeunesse yacu kubijanye n'ejo habo? Uravyumva? Ejo habo urashobora kumva wowe ucifitiye inda ukabasha ngo jara cari kare ngo hereza umanda vyumvise kare. Oya, si kare gushika no kuri abo mufise utuyoya. Uravyumva? Mwamaze gucomeka ku madese anime, uravyumva? Mwamaze gushiramwo uduprograme twose tw'ama television, mwumva umenga haracari kare. Abana banyu barira bashaka ibibombo, mukabaha ibibombo. Uravyumva? Muri ko muboza amenyo yabo bakiri batoya. Nta kintu na kimwe uyu munsi uri kurakora kidafise inkurikizi yejo, kandi uza gusanga zimwe zimwe udashobora kuzigaruka kwinyuma ngo uzikosore, azoba ari trop tard. Uyu munsi murera abana mubabwira ngo shango abana banje
ngo sinzobima ikintu na kimwe ndagishoboye kuko ngo nanje nabayeho mfise ibintu byinshi nipfuza ntashoboye guhabwa n'abavyeyi ngo umwana wanje ntaco nzomwima. Ariko muvyeyi uri ngaha ngenda kubwire ngo education si emotion. Education si igikorwa c'ibigumbagumba n'ibishobisho, ariko education ni igikorwa c'ubwenge. Umwana wawe ntaca gusaba ngo ukimwime, ariko ejo azorongora canke azorongorwa. Umugabo wiwe ntazomuha ikintu cose amusavye, kuko ubuzima siko bumeze aho hanze naho ariko bumeze iwanyu. Uriko uramwicira muhira kugira ngo azosohoke isi imurangize kuko yapfiriye muhira. Ingo zacu zishobora kuba ikibanza ca enterrement, canke ingo zacu zishobora kuba ikibanza cyo gutegura potentiel ic'abana bacu bafise c'agaciro, kikazoshika ku myaka yabo yo gusohoka, bagacika umugisha ku bihugu, bagacika umugisha ku mahanga, kuko ico twabakoreye n'ico twakoze ku buzima bwabo, twabareze twimvira ko ejo batazoba bakiri munsi ya protection yacu. Umuntu atangurira ubuzima munsi ya protection y'abavyeyi kugira ngo Imana ihamutegurire kuba umusitwaye mwiza canke kuba umuntu muzima igihe azosohoka hanze. Ariko iyo tubaye abavyeyi b'ibigumbagumba twicira abana muhira bakaja kurangiriza processus y'urupfu hanze y'imiryango yacu. Uyu munsi ndagomba kuvuga ngo turafise ikibazo gikomeye mu gihugu c'abajene. Ejo bundi narondewe n'umuntu ntaraha rendezvous n'umuganga. Arambwira ati ndakeneye, atuma umwe mu bakozi mu rushengero avuga ati ndakeneye pasteur wanyu ko tuganira. Kuko jewe nk'umuprofessionnel wa santé ibintu tubona birateye ubwoba. Haraheze nk'amezi 3 canke 4 uwo muntu antumye kuko kuntu. Aravuga ati jewe ndi umukristo ariko nama ndiko ndisanga ku bitaro mpura n'abana b'abakobwa. Abana b'abakobwa bafise imyaka 14, abana b'abakobwa bafise imyaka 15. Abo bana b'abakobwa baza kwa muganga baje guhagarika imvyaro. Bagasaba ngo duhagarike imvyaro kugira ngo mu buzima babayeho bw'ubusambanyi no kwironderera abantu b'abagabo niki nibatwara amada. Ati rero nimba mubona fenomene y'amada yaragabanutse si uko ubusambanyi bwagabanutse, ariko nuko abana barize amayeri yo kwiproteja contre imvyaro kugira ngo ntihagire n'umenye ubuzima barimo, mukababona mu mashengero ari bazima ariko bose barahagaritse imvyaro chaque 5 ans baza kurenuvera. Tariko twege nk'abaganga turazi yuko ico kintu ari kintu kibi kuri kazoza kabo, kuko ari kintu batangura gukora bakiri bato cyane. Ariko twege turi impuissant, turakeneye eglise yuko idufasha. Turakeneye yuko amashengero, turakeneye yuko abapastori badufasha kurera abo bana b'abajene. Turi mu gisagara hari fenomene y'abana b'abahungu bakiri bato bakora akazi k'ubukomisiyoneri, badandaza abashiki babo ku bantu b'abagabo bafise amafaranga. Akaza kamusanga mu ikarti akamubwira ati ariko vima urabona ingene usa, ukabuga ifise ako gatelefone uravyumva cambu ca wa wundi bubu katagirana atari na smartphone katashobora no gutunga WhatsApp. Ariko raba ukuntu usa wowe no guconnecta n'umuntu twese tukiberaho natwe tukiberaho. Aba bana b'abakobwa bakaba bafise ibyo mwita ibimanjema, uravyumva, babagurira ikintu cose, babaha igiceri cose bakeneye, babaha ikintu cose bashaka. Hama abo bana bava muri abo bagabo bakaza gusororera babagenzi babo ku migoroba mu tubare, aribo bakubita tourne nk'abasista babo, nk'ababa connecte muri emploi. Abana bagapfuko, bana bakononeka ruko, uravyumva, kubera iki kibazo c'ubukene. Ebana n'umudayimoni ukomeye, ubukene ni kigatanya gikomeye. Bantu bo mu Burundi, bantu bo muri Afrika, ubukene ni kigatanya gikomeye. Jewe na wewe tutagihagurukiye mu rugezo rumwe, cyane cyane urugezo rwo kurera, ubukene ni kintu gituma societe igira comportement itari kugira, kuko ubukene bure influence comportement na style de vie y'abantu. Iyo abantu babaye cyane mu bukene barafise ukuntu babaho. Mwese ngaha kubera ubukene rimwe na rimwe bwagiye bubica, hari ukuntu mwiyumvira kutari correct.
hari ukuntu ivyimviro vyanyu vyagoramye bisaba kugenda mu buyenzi bakagongora kubera ubukene burica ingene umuntu abona ubuzima n'amavaleur. Iyo twigisha ijambo ry'Imana tukigisha Bibiliya ariko tukigisha abantu ubuzima bwanse, probability y'abantu bagororoka bagakurikira Imana nk'uko bivugwa uzosanga mu bantu 100 ari 5 kuko abandi 95 baza kwicwa na facteur y'ubukene ituma bagira ukuntu bifata kutariko bagapfa bakononekara kuko ubukene bugutera kubona ko ejo atakazoza kahari. Ubu mwese mwiyumvira kugenda, ubu mwese mwiyumvira kuva mu gihugu, abajene biyumvira kugenda, biyumvira kuva mu gihugu kuko baravye ejo babona hirabura, uravyumva, babona ata option zo gutera imbere. Mu myaka yahera igihe twe twakizwa duheba amashuri, ubu abajene nibagiheba amashuri Imana ishimwe bariga bagaheza ama universite, ariko uyu munsi benshi bwicaranye ayo ma diplome baraheje ama universite ariko nta kazi bafise. Hagera ko barongora atakazi bafise, hagera ko biteza imbere mu bintu bimwe atabuzi bafise. Ivyo bintu uko biri kose birabafekta, birabica, bikabonona. Et pourtant ngaha muri église turafise abantu qui ont réussi, turafise abantu ngaha muri église bafise aho bigejeje, bafise aho bariko baraja, bafise aho bateye, turafise abantu bafise témoignage ziterambere z'ubuzima bwabo batarinze guca mu manyanga, bashobora gufashisha abandi ba jeune kugira ngo abajene bumve yuko hari ivyizigiro muri Kristo Yesu, yuko bishoboka, yuko Imana ishobora guhindura ibintu. Hari ibintu byinshi dushobora gukorera mu Imana mufise Imana yabatungishijemwo. Hari abafise ama statistique, hari abafise ama ministere bakoramo bafise ibiharuro, hari abafise ibiki n'ibiki, ariko kandi bashobora kubona bakavuga ati iki kintu kirashobora kuza kigafasha abajene. Rero ndashaka kuvuga ngo ejo iyo utahiyumviriye uno munsi ejo hakugwa ko nk'imvura ije giturumbuka. Abantu benshi twagiye tugwa muri kazoza tukayisubisa, kazoza kakatugwa ko pa. Nubu muri mwega abajene bari ngaha ejo mutaravye neza mwibaza ngo mukiri batoya, ejo mutaravye neza hagiye kubagwako, hagiye kubashikako atakintu mwiyumviriye, atakintu mwateguye. Rimwe mugasenga cyane musengera ejo, ariko uyu munsi ngira ndabakurira inkoni gwashitsi kazoza si ikintu basengera gusa. Igihe Imana yarema ibintu byose, ikarema ibikoko, ikarema amafi, ikabwira Adamu ati ibi byose nabishizeho kugira ngo bitegeke uvyita amazina. Imana yararangije igikorwa irazirabwira Adamu, iramubwira ati genda ukwira isi yose, genda urondoke, genda we explore. Imana yamuhaye igikorwa yagarukirije ahantu ariko kugira ngo agende kukibandanya. Imana n'umukozi kandi yaremye Adamu ari umukozi. Uyu munsi ubutumwa buvugwa hirya no hino mu mashengero burahakwa gukengera facteur y'akazi. Ubutumwa abantu kenshi bikunda bigishwa rimwe burahakwa gusuzugura akazi gukora. Sinshaka kubabesha, jewe muri igihe dutangura eglise nta muntu numwe yigeze amprepara ngo ntahuze yuko amafaranga afise uruhara mu kubaka igikorwa c'Imana. Narinzi yuko usenga ukavuga mu ndimi kashe ntikenewe, kuko iyi monde yacu y'igiporoti irafise ukuntu ikengera akazi, ariko ico ukengereye ntikibuza ko ejo kikugwako. Kandi ngenda nakubwira yuko kubijanye no gutera imbere Imana ntiyavuze ngo dusenge, ariko kubijanye no gutera imbere Imana yavuze ngo biba, kora, vyuka, zinduka. Imana yarakoze iraruhuka muri weekend, ku munsi wa gatandatu iraruhuka, ariko yaruhutse yakoze. Mbega abantu b'Imana muremera ko Imana ari gushobora kudakora ibintu bikirema? Kuko irashoboye. Ariko ngo n'Imana yarakoze ireprova besoin y'akaruhuko, ngo imaze gushoka ku munsi wa gatandatu iraruhuka. Ariko nta muntu aruhuka atakoze. Uyu munsi tuko tuvyara mu mashengero yacu abajene baruhutse cyane, ariko bakaruhuka cyane atakintu kimwe bigeze bakora. Ijambo kuruhuka ni ijambo rivugwa iyo hari ico wakoze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka mvuga ibintu bitatu muri Nehemiya igice ca mbere. Nehemiya igice ca mbere. Nehemiya ni exemple typique atwereka ibintu ndiko ndashaka kuvuga ko no musi muri kino gitondo.
Nehemiya n'umuntu novuga ari équilibré, ashobora kutwigisha neza ico arico ishengero riri équilibré canke umukristo ari équilibré. Nehemiya yakoze ibintu bitatu biri important nshaka gusurinya ko uno musi muri kino gitondo. Nehemiya yari umuntu w'umusenzi. Nehemiya yari umuntu yiyumvira agaplanifya. Nehemiya yari umuntu w'umukozi. Ibi bintu bitatu byamutumye ashika ku ntumbero zikomeye, kuko biciye ku buzima bwa Nehemiya. Ndagomba kubabwira ngo indoto zose ufise zejo ziravyagwa. Indoto zose ufise zejo ntizizokwikora, ariko vyinshi nubwo ari Imana ibikora mu kuducira inzira no mu kuturongora, ariko hariho vyinshi ufise mu ruhara kugira ngo ubone indoto zawe zishika. Birambabaza iyo mbonye abajene uyu munsi basimba, batamba, bajugumira, uravyumva, bavuga ko batunze, bavuga ko ari abamiliyarderi. Birambabaza, uravyumva, iyo numvise ibikorane biprepara abantu kuba abamiliyarderi, ariko kandi bitabaprepara gukora kugira ngo babe abamiliyarderi, ariko bikababwira yuko ari ibintu gusa byo kuvuga ngo twararemye ngo turi vyaremwe bishasha. Uravyumva ngo turi wa muntu mushasha, icashaka aragihamagara, turakomana tugahamagara. Bantu b'Imana, ubwo butuma ngira ndababwire ngo depoza abajene muri ngaha. Abajene n'abantu bakunda ubushobozi, abajene n'abantu bakunda ibintu biri powerful. Iyo mvise bene ubwo butuma uravuga ati yes, ugasanga abana bareko barajugumira, bamwe bagaheba amashuri, abandi bakifuka bagasinzira. Ariko ngenda kubwire ngo kuba miliyarderi ntibavyatura. Uravyumva, nta numwe turumva mu ba miliyarderi yatuye. Uravyumva, hariho n'abavutse babiri kuko Imana yabahaye ubwo butunzi, ariko kandi abantu bose batera imbere hari ico bakora, icuya cabo kireexista, barazi kubira icuya. Haleluya, barazi gutakaza ifresher, bakabira icuya kuko hari ico bakoze. Ngira ndakubwire ngo Imana yadukuye ku muvumo wa Adamu, ariko kandi turakora tukabira icuya, ariko tugatera imbere dufise akaruhuko mu mutima. Iryo niryo sabato Kristo yaduhaye, gutera imbere twabize icuya ariko tudasinzikaye mu mutima, dufise isabato, dufise akaruhuko. Nehemiya rero n'umuntu yagize projet, n'umuntu yiyumvira ikintu gikwiye guhinduka ejo hiwe. Usomye muri Nehemiya igice ca mbere ku murongo wa 4 ugasimbira ku wa 6 n'uwindwi. Nuko maze kumva izo nkuru canicara ngaho ndarira, mara iminsi mbabaye nisonzesha, sengera imbere y'Imana nyin'ijuru. None tega ugutwi kwawe wumvirize. Wagiye kuri 6. Tega ugutwi kwawe wumvirize, tereza n'inyonga zawe witegereze, kugira ngo wumve ugusenga kwanje. Jewe umusavyi wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku murango no mwijoro, nkwingingira abasavyi bawe b'Abisirayeli, natura ivyaha twebwe Abisirayeli twagucumuyeko, mbere twe n'inzu ya data twaracumuye. Stop. Nehemiya amaze kumva ingene situation yiwe bimeze nabi, kintu ca mbere yakoze yarasenze. Vuga uti gusenga. Nehemiya yarasenze kuko azi ko Imana ibakunda kandi yuko Imana ifise plan de sortie muri ico kibazo bari barimo. Nehemiya arasenga kuko yari yizera Imana, kuko umuntu iyo yizera Imana arasenga. Iyi chapitre ya mbere ya Nehemiya iri consacré kuri prière. Nehemiya mara chapitre yose ya mbere asenga, abwira Imana ibintu bigomba guhinduka. Iyo turi abantu bizera turasenga tukabwira Imana ibintu bigomba guhinduka. Ibyo dushaka kubona bihinduka mu mibereho yacu, ibyo dushaka kubona bihinduka muri famille zacu, muri voisinage, turasenga kuko turi abantu b'Imana kandi tuzi yuko Imana ifise umugambi mwiza, turayasosiya muco dushaka kubona gihindutse. Usimbiye muri chapitre 2 verset 7 na 8 na 9 ukagera kuri 11. Ndaheza ndamubarira nti, aha Nehemiya ahuye n'umwami. Umwami arabonye ko Nehemiya amaze imisi yabaye nabi yahindutse. Nehemiya amaze imisi asengera umutwaro afise gushika naho vyimpacta isura yiwe. Ku murongo uwo onya nyene aho muri chapitre 2 Nehemiya akora ikindi kintu. Nini wabishima ga mugenzi, mpabwe ivyete nshira ivyegera vyawe vyo hakurya y'uruzi, kugira ngo bemere kuma inzira nshike i Buyuda, bo n'icete nshira Asafu umurinzi arinda icibare cawe, kugira ngo ampe ibiti vyo kubaza ibikingi vy'amarembo y'igihome. Wari guhera kuri verset 6. Nehemiya 2:6. Kandi umwami yaravyagiye ngaho ari kumwe n'umwamikazi wiwe,
nuko arambaza ati urugendo rwawe ruzoba urw'iminsi ngahe kandi uzogaruka ryari? Nuko umwami yemera kundekura, nanje nca ndamubwira igihe. Ndaheza ndamubarira nti niwabishimaga mugenzi, mpabwe ivyete nshire ivyegera vyawe vyo hakurya y'uruzi, kugira ngo bemere kumpa inzira nshika i Buyuda, bo n'icete nshira Asafu umurinzi arinde icibare cawe, kugira ngo ame ibiti vyo kubaza ibikingi vy'amarembo y'igihome n'abashibamyi co ku ngoro, bo n'ivy'uruzitiro rw'igisagara n'ivy'inzu nzobamwo. Uteye kuri kombi? 8, okay. Nuko umwami arabinyemerera, abitewe n'ikiganza ciza cari kuri jewe. Maze ngenda njanye n'abagabisha b'ingabo, bo n'abagendera ku mafarasi umwami yampaye, shikira ivyegera vyiwe vyo hakurya y'uruzi, mbahereza ivyete umwami yandungikanye. Buno Sanibarati umuhoroni, bo na Tobiya umwamoni w'umugurano, bavyumvise bibamerera nabi cane yuko haje umuntu ababaye Abisirayeli. Nuko nshitse Yerusalemu marayo iminsi 3. Haleluya. Ndashaka mubone Nehemiya non seulement yarasenze, ariko yarafashe umwanya wo kwiyumvira no guplanifya. Umunsi Nehemiya yashika imbere y'umwami, umwami yaramaje ngo bizogufata umwanya ungana gute? En d'autres termes, turabona ko Nehemiya afise umutwaro w'uko Yerusalemu ikira, ihinduka, yabisengeye. Ariko Nehemiya ashitse imbere y'umwami, amuha plan, amubwira umwanya bizomufata. Aragenda amara n'iminsi 3 ari Yerusalemu ahatembera yiyumvira. Biraboneka yuko non seulement yarasenze, ariko yarafise na projection iri claire y'ico bigomba kumusaba. Yariyumviriye amakete, yariyumviriye impusha, yariyumviriye ama autorisation yo gukata ibiti akwiye guhabwa, yariyumviriye muri administration aba gouverneur akwiye guhura nabo n'abakwiye gusaba ama autorisation n'ama passage. Yaragize plan, yariyumviriye kubijanye na yandota afise yo kubona Yerusalemu ikira. Ntiyabisengeye gusa, ariko kandi yaraniyumviriye, yarafise plan, yarafise iciyumviro. Hari igihe rimwe na rimwe bakizwa baba Pentecotistes b'impwemu bibaza yuko kwiyumvira n'ubwenge biri contre l'esprit de Dieu. Hari imyaka yahera, sinzi ko ariko bikiri kumbura ahantu hamwe hamwe, abantu barakengereye ubwenge, ariko proverbe twigisha Imana yitwa bwenge. Turakonsakra umwanya munini gusengera ibintu dushaka ko bihinduka, ariko tugakonsakra umwanya muke kwiyumvira ibyo dushaka guhinduka, ibyo ari byo n'ingene bikwiye guhinduka. Ubwiye abantu ngo twiyumvire, twandike twiyumvire, mengo uri kurabaruhisha mu mutwe. Haca kugira ngo reka ubwo bwenge, reka ibiharuro, Yesu azobikora, mwemu yarazobikora, Imana izobikora. Nuko ushobora gusanga uri umujene ukavuga ngo ngo jewe ngo ebana ejo hanje ni heza, ariko kandi umuntu yakubaza ngo mbega uhabona gute, bizogenda gute? Nta plan imwe, nta kintu nakimuriyumvira, nturiyumvira ingene ibyo bizoshikwako, nturagira strategy, nta kintu na kimwe. Urashobora no gushika n'ahantu Imana ikaguha opportunité yo kwicarana n'umuntu akomeye, akakubaza ngo umugambi wawe n'uyuhe. Uravyumva, yakubaza financement y'umugambi wawe, yakubaza projet yawe icikuta, ugatangura ngo sidavyimvira, ariko ngo nibaza yuko 5 million yokwira. Nibaza, uravyumva, projet yawe ni baguha 5 million, ugasanga projet yawe ari ya 15 million, kuko wagize isanganya n'ubunebwe bwo kuba wararose ico ushaka gushikako, ariko ntibigeze uciyumvira ngo ugishire mu mugambi uciyumvireko. Afrika, uretse ko ndiko ndabwira abajene, Afrika ubandanije gukengera ubwenge ntushobora gutera imbere. Afrika irasenga cane, ariko turane ko gusenga cane kwa Afrika kutayiteje imbere. Bibiri ivuga ngo Imana yagize iciyumviro, ngo icivuga ngo tureme, dukore. Imana yariyumviriye imbere yo kuexecuta. Imana yari ifise plan. Uyu munsi mubishaka mutabishaka, mwizera mutizera, isi iri kigendera muri plan y'Imana. Ikintu cyose ko kiraba muri mwisi, ari politique, ari finance, ari géopolitique, ari ama réalité, ari ama apport de force, ari ibintu biko birahinduka mwisi. Isi ngenisa ivyo mubona muri televiziyo biri prophétique, ijambo ry'Imana ryarahije kubivuga kuva kera.
wowe ntavyo uzi ariko biko bigendera muri dessin na projet y'Imana, kuko Imana yacu ni Imana iprojeta, iyumvira, igaplanifia. Rero nitwoyigira umubeshi ngo twe dukengere kwiyumvira. Hari ibintu byinshi bibaza igituma vyapfuye warabisengeye cyane, ariko kandi nuko ntaco wavyiyumviriye ko, ntaco wabiteguriye. Ariko urizeye ko bizoba, ariko pore iminsi irikira kujana, iminsi irikira guherana. Umwami yabajije Nehemiya ngo bizogufata iki? Quel est ton plan? Ego urambariye kuba bajwe n'inzitiro zanyu zahiye Yerusalemu, urafise umutwaro wasenze. Quel est ton plan? Barizo umuntu mwicaye ngo quel est ton plan? Iyo rero turi abantu badategura, duca tuvuga ngo ivy'Imana asha nta bwenge babishiramo, ngo ivy'Imana biraza canke ntibize. Mbwira umuntu mwicaye uti no excuse. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka yuko muri conference tuzokora muri ute, abajene ubwenge bwabo bumva buriko buraka, bakumva. Reka ndabagire abantu b'Imana, hari ikintu kimbabaza iyo tuvuze ibikorane by'abajene, n'abajene musengera ngaha mu nyumve neza. Iyo tuvuze ibikorane by'abajene duca tubona amatara ya rouge na bleu, duca tubona ambiance, duca tubona imiziki. Nkuko umenga imiziki no gutamba, muravyumva mu mbabarire kubivuga, birashobora guhindura abantu. Bajene bo muri Afrika bo mu Burundi, Yesu ashimwe cyane. Ngenda bagire bajene, dufise ibibazo byinshi cyane, ejo hanyu harimo intambara nyinshi cyane, ku buryo gutamba nta kintu kinini bizobafasha. Murashobora guheza gutamba mugasanga imeza zanyu ziri kwinzara. Sindabona umuntu ngaha muri iki gihugu cacu imiziki yubakiye inzu. Muko muranyumva? Abanyafrika turakunda gutamba, Abanyafrika turakunda ambiance. Ariko reka ndabahebuze ndababwire ngo ntituri muri situation idupermeta kuguma muri ambiance igihe ibintu biriko birayangara tutaze ejo hacu ingene hazoba hasa. Ni vyiza kuryoherwa tugaserebra tukaja muri ambiance, ariko ni vyiza no kwiyumvira. Abajene ndavuze ngo ni vyiza kwiyumvira. Abajene ndavuze ngo ni vyiza kugira gute? Haleluya. Amen. Chapitre 2 ya Nehemiya afise plan. Nturacererwa kandi ntiyakiri kare cyane kugira wiyumvire ico ushaka kudovena ejo utangure kugiplanifia. Musomye chapitre 3 ya Nehemiya, sindayisoma. Chapitre 3, muri chapitre 2 Nehemiya arashika mu gihugu, ntiyashitse abwira abantu ngo ndazanye umugambi. Haleluya. Bibiri ivuga ngo yamaze iminsi 3 ye explore, azunguruka, yiyumvira. Atangura gutravaya kuri communication yiwe. Atangura kwiyumvira le bon moment yo gukomunika projet azanye. Atangura kwiyumvira umwanya mwiza wo kumobiliza abandi bantu kuzoza muri projet yiwe. Amara iminsi azunguruka, amara iminsi agenda. Ndiko ndababwira ngo muri chapitre 1 tubona Nehemiya yambara amagunira akarira gasenga cyane. Ariko chapitre 2 itwerekana chapitre 3 umunehemiya w'umustratege, atari umuntu apfa kuvumbukira agakorokera mu bintu, ariko ivyajamwo aba yavyiyumviriye. Ndagomba kukubwira ngo Imana irikira hagurutsa, iragomba guhagurutsa une jeunesse yiyumvira mu nzu y'Imana. Usomye chapitre 4 no muri chapitre 2 twabonye yuko naho Nehemiya yasenze, tuguma tubona muri gitabo ca Nehemiya abantu bitwa ba Sanbalati na ba Tobiya, n'abantu baza kumugwanya, n'abantu baza kugwanya le plan de Dieu, n'abantu baza kugwanya projet afise. Ikintu cyose ciza ushaka gushika ko kiragwanywa. Nehemiya yari yarasenze, ariko ntiyabwira Imana ngo Mana kuki nasenze bakaba ariko barangwanya. No, il était préparé guhura n'abantu bibipinga. Ariko mu masengesho Imana rero mwubatse mu kwizera bikwiye, ku buryo naho hari abaza kumugwanya, Imana rero muhaye ubuntu bukwiranye na projet yaragiye gukora, ku buryo abamudekuhaje batari bakwiye kugira ngo bamutere guta, ariko kandi yarashishikaye. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Usomye rero muri chapitre 2 uravyumva
verset 17, soma 2 verset 17. Atanguye guhamagara abantu rero kuza kwinjira muri projet yiwe, amaze kuyimetriza, amaze kuyumva. Nehemi 2:17. maze ndababarira nti mbega ntimubona ayo twabonye ingene i Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye, enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twubahe kwama turagatwengo. Stop. Yaradesize umwanya mwiza wo gukomunika vision afise. Yarafashe uyu mwanya wo kuza kumobiliza abandi kuko iki kintu ntiyari gishoramo wenyene, ariko ntiyahamagaye abandi ataratangura, ariko mu rugezo rwiwe yarahamagaye abandi, ariko nawe afise urugenzo amaze kugira. Ibi bishaka kubereka ngo ubuzima ntimugakengere kwimvira, ntimugakengere guplanifya. Birantangaza, urashobora kubona umuntu w'umuntu yari afise ubwenge mu buzima bwo hanze, yashitse ku bintu bikomeye, ariko yakizwa agatangura kwinjira mu bintu by'Imana, ukabona umenga ya intelligence yiwe irabaye inerte. Nkuko umenga muri eglise bamubwira ngo ubwo bwenge bwawe, ugasanga hariho n'abapastori ba complex abakristo ngo mureke ibyo bintu by'ubwenge ngahanga ibisiga hasi by'ubwenge ngo hani ibintu byamuheba. Wa muntu akaza ari umuntu afise achievement zikomeye mu isi, yashika mu rusengero bakamubwira yuko ubwenge afise ataco bumaze butanakenewe ngaha towa, aha nta kintu dukeneye, aho udafise verse ubwo bwenge potere yambari nubwo ngaho mu isi. Ukabona umuntu yevoriwa nawe yandukirwa n'ubujuja asanze yaroye. Nkuko umenga ubwenge ni ikintu kidahawe ikibanza mu nzu y'Imana, ariko iyi Imana yacu ni bwenge. Uravyumva ingene ikora ibintu, yabikoze neza, ibintu ukuntu yabipanze biri parfait. Ejo bundi kwa gatanu ndeka tubonera yaduhaye kimwe mu bintu byamukonvense yuko Imana ari Imana, akaraba chaîne alimentaire, akabaraba ubuzima bwo muri jungle ingene hari ibikoko bimwe bijya ibindi, kandi ibi bijya ibindi bikaba ari byo byinshi, ariko ntibiparvene guhona. Imana ikasura, uravyumva ama generation ku yandi, iyo equilibre niyo ordre iri muri nature. Ntushobora kumbwira ko Imana yacu idafise ubwenge. Nico gituma no mwishengero ry'Imana hakwiye kubaho ubwenge. Vuga uti bwenge. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti bwenge muntu w'Imana, vuga uti bwenge. Bwenge buragufasha kweduka, ubwenge buragufasha gufasha abana bawe, bwenge buradufasha. Haleluya. Amina. Chapitre 4 verset 1 na 2 na 3 na 4 kugeza kuri 10. Bukeye Sanibalati yumvise ko twubaka urwo ruzitiro rw'amabuye, araraka arashangashigwa, aca aratunegura twebwe abayuda, avuga imbere ya bagenzi biwe n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati, bajya bagoyigoyi b'abayuda bakora ibiki? Mbega bagomba kwizitirira canke bazotanga ibimazi? Mbega bagomba kubaka ngo buzuze ku munsi umwe? None bozikurura amabuye bayakura mu bishingwe kandi yarahiye. Kandi na Tobiya w'Umwamoni yarahagararanye nawe aravuga ati, nimubareke bubake, nimbwebwe yosimbira kuri urwo ruzitiro rw'amabuye goca rusenyuka. Maze ndasenga nti, Mana yacu, niwumve ingene dukengerewe, ibitutsi byabo abe aribo bisubira ku mitwe, ubatange bajanwe mu mahanga ari nyagano. Stop. Yesu ashimwe. Wana yuko muri iyi proje bari barimo abantu barahaguruka bagapinga ico bariko barakora, bakavuga ngo inzitiro mwe mwokora iki, mwe mwozikurura amabuye, mwe mwogira gute? Aba n'abantu babasanga bariko barakora kuko bararenganye etape yo kuvyiyumvira ko batangura kubikora, kuko ico wiyumviriye ukwiyumvira kuguhinzira zo kugishira mu ngiro, ariko batanguye kubikora abandi bakaza bagakengera ivyo bariko barakora, bagasuzugura ivyo bariko barakora. Ariko Nehemiya yumva ayo majambo y'icavutu, akagaruka imbere y'Imana, agasubira agasenga, akavuga ati, Mana, wumva aya majambo y'icavutu bariko baravuga, wumva ibi bariko baravuga, ibi byose bibi batwipfuriza bibagaruke ko, Mana udutabara ugire gute? Nukuvuga ngo turabona Nehemiya n'umuntu arasenga, ariyumvira, kandi akongera agashira mu bikorwa ivyo yasengeye kandi yiyumviriye. Iyi equilibre y'ibi bintu bitatu igimuboneka mu buzima bwiwe. Iki nico Imana dushaka ko nk'ishengero, Imana tugombamo equilibre, nta kintu na kimwe dukwiye gukomeza kurusha ikindi. Ntitumere nk'aba bantu baterura ivyuma bavyubuha hejuru bakaba bagangi, utuguru tukagoma tumeze nk'utwa Asterix. Uravyumva canke wa mutipe wundi mwewe yari munini yitwa Obelix?
uriko uravyumva tugomba kuba ishengero ridafise irya taye kuko irya taye ntiryoshe kubona aho ubona umuntu nta n'agasusu ntagira na hariya aho ukabona hejuru ni gangi yakomeje ahantu hamwe ariko tugomba kuba abantu bakomeye ukoro yose iri entier iri équilibré ico nico Imana idushakiramwo aya bantu barashishikaye gukora bagashishikara guhindura amastratégie musomye chapitre iri impressionnant hariyo n'igihe Nehemiya yagarutse arashiraho justice kuko yasanga main d'œuvre iri kirabadekuraje kuko bariko bararenganywa n'abagouverneur b'abayuda akagaruka agahindura ibintu agahindura stratégie barahinduye na stratégie kubera abansi batangura kubaka bari prepare no kugwana igihe cyose byaguma bimusaba kurectifia ariko kuko yari umuntu asenga Imana yaguma imuha direction shasha yingene biyadapta kuri hostilité no kubwansi buri imbere yabo ibintu byose uvyara urota ushaka kuvyara hari igihe bisaba kurectifia canke guhindura strategy yo kubishikako bivaye n'ingene muhemu yaragendera kurongora kandi bivanye n'intambamyi uhuriranye nazo mu nzira zitari zihara ubwa mbere ugutangura ariko kandi iyo uhindura ivyo uhindura ntubihindura gusa kuko wanavyiyumviriye ko ariko ivyiyumviro vyawe biba biri inspiré na ya Mana usenga iyo equilibre y'ubucuti bwawe n'Imana ifatanye no gukoresha ubwenge Imana iguha ifatanye no gushira mu ngiro ico Imana ikubwiye bigatuma projet igenda igashika à terme. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagomba kubabwira abantu b'Imana ejo hawe ugomba kuhasengera ugomba kuhiyumvirako kandi ugomba kugira icyo utanguye kubikorera aujourd'hui uno munsi wa mujene uri ngaha urafise icyo ukwiye gutangura kubikorera ko a partir d'aujourd'hui. Iyi conference dushaka kuyikora mu minsi 3 apana tuzoyikora mu mezi 2 mu kwezi k'umunani ariko izofata iminsi 3. Turashaka ko abajene baza ngaha tukabafeza rencontre n'abantu bo mu masecteur yose y'ubuzima baba Kristo bakijijwe bakababwira abandi babashingira intahe abandi bagira gute ariko turagomba kwinisia iki kintu gituma abajene bacu ejo nibakura mu myaka 20 mu myaka 30 yindi renga bazovuga ngo mwishengero twarahigiye ubwenge kandi twarashoboye gutera imbere kuko ijambo ry'Imana ntitwakiriye igice kimwe ariko twaryakiriye ari ryose hama biradufasha. Yesu ashimwe cyane. Rero turashaka abajene bazoza ngaha bakirirwa ngaha bishobotse tukabagaburira ngaha ntibatahe saa 6 tukubaka amahema ngaha kabikambi duhamagara abajene bo muri nord abo muri centre abo muri sud. Haleluya. Azoba ari iminsi 3 yo kwiyumvira ego tuzocelebra tuzogira ibiteramo byo ku migoroba ariko turashaka yuko abajene namwebwe muri ngaha mufise ibintu murimwo muzi bishobora gufasha abajene mwakijijwe turashaka yuko mugira ico mukoze kubw'abajene bo muri kino gisagara ca Bujumbura kugira ngo iki kigatanya c'ubukene natwege nk'ishengero tugihagurukemo. Wemera ivyo mvuze uvuga uti amen. Wemera ivyo mvuze uvuga uti amen. Igihe je nagira mariage nta telefone mobile yabaho si telefone ndizaba madamu kugira ndamuronke tukira abafiance namurindira ko ashika muhiri wabo mubwiza kujya gatanu nka telefone nkagira rimwe na rimwe n'amahigwe atamaryoshe iminsi yose iyo aragahungu gakurikira umukobwa kwitabwa na mabuko akaba ari wanyitaba ushaka beti uravyumva adashitse muhira nta telefone bantu b'Imana aha ndiko ndababwira haheze 20 ans je na madamu twagize mariage tudafise boîte ya internet ya email ndibuka tumaze kuvyara umwana wa mbere tugenda kuguruza boîte yacu ya mbere ya Yahoo cari ikintu gikomeye bariko barayitwugururira ukompleta information zawe twumva ari ikintu gikomeye turiko turugurura twagize mariage ata internet tuzi kwibaha ico kintu kitabaho ataho turabira muri Google couleur du jour na robe na culotte na nuzenya ya mariage ata namwe tubirabira. Twagize mariage mu mazu yacu twese hariho za televiziyo zifise imigongo uravyumva zifise inyonzo uravyumva arizo ziba mu mazu yacu aho onya gusa haheze 20 ans ariko ndiko ndabikubwira umenga harejo. C'est pour vous dire mwega abajene muri ngaha 20 ans c'est rien. Mukanya ko gukubita ingohe 20 ans irahera.
bisobanura ngo ibi bikoresho byose byaje mu isi muri iyi generation yanyu. Ibi si bikoresho by'uko mwega abajene bacu b'abahungu murara ijoro mukinisha sexe zanyu muri ku maporno, muri ko murica cerveau yanyu, muri ko murakreya addiction na dependance kuri pornography izotuma mudashobora kubaka ingo zanyu neza. Sico ibi bintu uravyumva byari bikwiye kubafasha. Sinemera yuko ku bajene bo muri Afrika izi telefone zikwiye juste kugarukira ku bintu mwese ni mugire cyane hariya. No, bajene muri ko mukurira mu gihe kigoye cyane aho televiziyo ubu mwese mufise amashene. Il y a 20 ans kugira ubu mufise amashene yose ya Canal Horizon wabura abantu bakeya. Uyu munsi Star Time yaraje ku bihumbi byanyindwi, muraraba Marina, mukaraba Ntuzenya, ibi video vyose vyo muri Brazil n'ivyahe n'ibindi bipfuye. Ubu mwese mufise amatelekomande, niyo conflit principal mu mafamiye yanyu kubera iterambere ryaraje. Ikintu bambaye hakujya urarukimenye nawe ukabura cambaye. Ariko bajya abana b'abazungu batuzanira ibi bintu bobo baramaze gutera imbere, bamaze imyaka ari ahantu bashitse, ariko twebwe Afrika tutarashika. Iyi internet ntiyari ikwiye kuba juste ya selfie aho tujiga twanyu duherera gusa mudupartage n'utuntu tw'uburofa n'ibiki mumbabarire kuvyita gutyo. Ariko bajene b'abanyafrika ndavuze ngo nimuvyuke mwiyumvire mumete au service technologie ibaserve aho internet ataba ariyo juste ya WhatsApp n'ibintu vy'udupartage. Ariko ni gute wokoresha internet kugira ngo uterecharge ibitabo, ni gute wogenda muri YouTube ukarondera abantu bakwigisha matematike babahinga bashizeho amavideo, ni gute wogenda ubugiye muri YouTube urashobora kwiga ikintu cyaco cyose, ngira no kwiga kurepara telefone urashobora kuvigira kuri YouTube. Ubu mufise avantage yuko murashobora kwiga ibintu abantu biga mu université akomeye mukavyigira kuri internet gratuitement. Mufise bibliothèque iri gratuit iri kuri internet aho mwosoma ibitabo, mugasoma ibitabo ivyo mudahabwa mu mashuri yanyu ya hano mukabihabwa kuko information ziri accessible. Ariko kuko influence y'ikizungu yamaze kutwica, uyu munsi partage zanyu zihagaze kuri rouge à lèvres n'ikirato. Ariko ngenda kwibutse ngo ejo uzovyuka mu gatondo isahani yawe iri vide, ejo uzovyuka mu gatondo udafise minervare y'abana bawe. Turi Afrika, izi publicité zireke kutwica no kutwonona kuko twe ntitumeze nkabo, turi mu yindi realite, muri generation ya mbere ishobora guhindura ibintu kubera ivyo mufise ko accès. Ariko murakeneye gutahura ingene mukwiye kubikoresha pour votre bénéfice. Abana banje kera bahora bansaba ibintu, cyo kintu naragikoze kandi agishimira Imana. Abana banje ushobora kubaha igitabo ca 300 pages bakagisoma muri 2 jours. Ariko nabasunikiye gusoma. Nutu appareil nagura twa Amazon, ndakibagire kitwa gute kajya ka appareil ka Amazon k'ibitabo kitwa gute? Kindle. Uravyumva? Kindle kajya kantu kantuze k'ibitabo. Uravyumva? Niko nagura depense nkazigira ndabagurira ibitabo babiheza nka commande ibindi. Ubu unya banshira ko pression, papa ngurira iki gitabo nakigura ngo mpa suite na gejeje, ugasanga mu munsi umwe umwana yahejeje igitabo 600 pages 300 pages. Ariko kandi ivyo birabafasha bikabugurura uko uravyumva. Mugurira ibitablete abana banyu bakamera nk'ababono, bakakubara ibintu by'ibidese anime. Bamwe bikana affecta na mentale yabo, bamwe bakanateba no kuvuga, abandi bikaba affecta kuko ni ibintu biroccupa juste la tête, ariko nta kintu na kimwe, nta inside, nta kintu na kimwe caporta mu vyimviro vyiwe. Namwe mukibaza ngo mwavumbuye ibintu mwacitse abazungu. Bantu b'Imana dukwiye gufiltra ikizungu twakira n'ikizungu tutakira kuko turi Afrika. Nimba ngaha hari generation yaciye mu bihe bikomeye igaca mu bihe by'ubukene, ntitwemere ko generation ikurikirija muri ivyo bintu kuko juste dushaka gukopi ivyo abandi bageze ko. Nituri muri realite zimwe, dukwiye kwiadapta kuri realite yacu. Yesu ashimwe cyane. Unyumva avuge ngo amen.
Haleluya. Yesu ashimwe. Murumva ibintu byose ariko ndavuga. Ndabivuze ko nshaka kubasaba amahera y'igikorana. Mwagira bwira umwicarane ati amafaranga. Bwira umwicarane ati amafaranga. Yesu ashimwe cyane. Vuga uyu mwicarane ati cash. Bwana sifiwe sana. Musabire protokole yugara imiryango yose hano hantu shaka amafaranga. Yesu ashimwe. Kigikorane kirakeneye amafaranga. Yesu ashimwe. Kigikorane turashaka kwitumira Bujumbura yose. Ndashaka ko habaye igikorane ca mbere c'ugwaruka kigizwe no kwiyumvira. Kigizwe na la tête. Vuga umwicarane ati la tête. Umviriza igituma rero mvuga ngo la tête. Ndakunda proverbe. Proverbe ishaka kuvuga umuntu adafise ubwenge, adafise sagesse imwita umupareso. Umupareso mu kirundi niki n'umunebwe. Umunebwe. Ngenda babwire ngo naro observer muri realite yacu y'ikirundi, naro observer uretse ko bamwe bavuga ngo nta buzi buhari, ariko ndamaze ko observer yuko muri societe yacu turafise ikintu citwa ubunebwe. Kandi ubunebwe ni ikintu candukira iyo ukikujwe n'abantu benshi ataho bariko baraja kandi ataho bariko barashika. Birateba bigashika ahantu aho abantu badevelopa familiarite no kutagira ico bashitseko. Ugaca udevelopa club y'abantu atakintu na kimwe yuko barashikako. Hama ugaca wiremesha yuko nimba batapfuye nawe utazopfa. Sivyo? Vuga kandi uti ubunebwe. Ico reko ndashaka kuvuga rero, ndiko ndashaka kuvuga ngo nimba dusenga tukaba dufise Imana, nimba Nehemiya ibi bintu yarabihinduye Imana ikamuha grâce, ndagomba kuvuga ngo peu importe aho mubaye muri Afrika hariho grâce yo gutera imbere iri ku buzima bwanyu kubw'Imana mwamenye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko urakeneye gusenga, urakeneye kwiyumvira, urakeneye kugira ico bikoreye. Haleluya. Kubera iki? Kuko nutagira ico bikoreye birasubira kandi bigaruke biguhitane, hama kandi bitugore. Reka ndabatera iyindi blague. Iyo nicaye mu biro nkicara abantu, nkakira abantu, nkagira ivyigwa vyiwanje nk'umupasteur, nsanga hafi ngira nka 70% y'ivyaha abantu babamwo quelque part biririye n'ubukene. Nico gituma experience yanje y'ubupasteur kuva muri 2011 Imana yanshizemo ikintu co gutahura neza ijana kwijana yuko iterambere ari ikintu kigomba kuba ikintu abakristo biyumvira ko cyane. Biragoye kubwira umuntu akenye akontrola kese ya entreprise, umwana wiwe umuyaya mu telefone akamubwira yuko umuriro wishe umwana, ukabucunga kese kabatamahera y'umuti ufise, ukabugira utahe umwana arare ku muriro kandi yawuraye ko uzica umuriro ukora ku mwana, hamba ngo ntugire reflexe yo kwitiza 30,000 yo guhitana umuti. Ugaca wibwira yuko ni wagaruka uzoyishura, ariko ukubigira kabiri gatatu kane uzofata yarengeye salaire yawe, hamugirirwe ibakwera ibi controlize itahoriza kugira witwa umusuma. Abantu baresista kuri iyo tentation n'umwe ku bantu 30 mu ishengero ry'Imana. Nasanze bigoye ko abantu bagororoka bakenye cyane. Nico gituma tugomba kuba turi abantu batahura ico dukwiye gukora cyose kugira ngo tugwanye umudayimoni n'ikigatanya citwa ubukene. Bantu b'Imana, nimba dusenga, nimba dufise Imana, uyu mudayimoni w'ubukene arashobora kuneshwa. Ariko nitwaba dufise ugwaruka babanebwe après-midi yose bavuye ku ishuri bari kuri televiziyo, uravyumva? Guhera 18h kuduga baba bari kuri televiziyo, uravyumva? Nimba ari ubwo buzima bwo guhagarara kwibarabara mu Nyakabiga ukaraba imiduga ihita ngo nguko wapi ngo niko kubarabara, ugahitana ubundi kugavuza uruhango ubundi agaca sohoka mugiye he kubarabara, uravyumva? Nimba ubuzima bwacu ari kubarabara, uravyumva?
nimba mu buzima bwacu imigoroba yose ariyo kurondera uno munsi ugufata en charge akagusororera, nimba uno munsi atakindi urota atari kuva ku kazi ngo wirukanke kujya ibroshete kandi mu nzu yawe utanga ration atana n'imigira inyama kubera ubufaranga buhera muri broshete, nimba utazi kuba hafi y'abana bawe nk'umuvyeyi kuko uri mapine, ufise amapine, ufise udupine musi y'ikirenge cawe, ndababwiye ngo shaka musenge ibintu ntibizohinduka, kuko Imana ntiyikontrediza muri principe. Ndashobora gusenga ibintu bigakoreka, ariko sishobora gusenga ngo kijya giti kimere. Imana yashinze ko kijya giti kimezwa n'imbuto no kuyivomerera no kukibagarira. Ndashaka kurangiza mvuga ngo abaporoti bagize amasengesho nka pretexte y'ubugaba n'ubunebwe bwabo. Ndagomba kubabwira yuko amasengesho si refuge. Ega Imana ni refuge, ariko amasengesho si refuge par rapport ya responsabilité yacu. Amasengesho si ikintu twinyegezamwo kuko turabanebwe. Amasengesho si igikorwa c'abanebwe badafise ico bakora. Oya, no. Ndavuze ngo no. Ariko ngenda kubwira ikintu kimwe kikudekuraje. Proverbe. Muri proverbe hari imirongo myinshi ivuga ku banebwe. Niho nshaka kurangiriza. Bwira umwicanyi ati abanebwe. Proverbe 6 verset 9 ivuga gute? Uzogeza ryari kwiryamira ga wa munebwe we? Uzogeza ryari? Kwiryamira ga wa munebwe we. Uzogeza ryari kwiryamira ga wa munebwe we? Uzovyuka ryari nguve mu itiro? Uzovyuka ryari nguve mu itiro? Stop. Proverbe 10 verset 26. Nk'uko nkevya imerera amenyo kandi nk'uko imyotsi imerera amaso niko umunyabute amerera abamutumye. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Iyo utumye umuntu w'umunebwe gukora ikintu akumerera nk'uko imyotsi yo mu iziko ikumerera, urazi ngene imyotsi ibabaza mu maso, ngo niko gutuma umunebwe bimeze, agukreramwo efe imeze nk'iyimyotsi yo kuziko ikrera mu maso yawe. Vuga utumunebwe. Tugira turangize tuvuga umunebwe, vuga utumunebwe. Vuga utumunebwe. Haleluya. Wewe umbwira ngo ko ntafise ico nkora, nokora ikeka ndakubwire na Nehemiya ntiyarazi ivyagira kora. Ndababazaga abantu b'Imana, Nehemiya yarazi ko umwami aza gukorwa ko n'isura yiwe. Yari yabiplanifi. No. Iyo umuntu ari hezori kugira ico akoreye situation, Imana nayone yarrange les circonstances, hamiga position imitima par rapport y'umutwaro wawe, kuko yamaze kubona ko ibirenge byawe biri positionné muri action. Reka rero kumbwira ngo jewe ngo vema ngo kuva mpejeje université ndagenda nkasa neza nkasobeka nkagenda kuri bata, uravyumva naho basigaye bama babayoye kuri bata kugira ngo ndabe ngene gisagara ngo ngene ibintu bimeze nyene kugira ngo poursuivre ngakurikirana. Muntu w'Imana hakuja jewe kuri bata wofu mufata inkoko zibiri ukazitunga hama magizi za guta ukayatwara ukayashora ku butike, ariko gira ikintu ukoze kuko Imana yavuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Imana nivuga kazi ihezagira, ivuga ko ihezagira icuri kurakora cose. Mbwira umwicaye uti n'amagi yovamwo isosiyete. Amagi. Abashomeri muri ngaha Yesu ashimwe cyane. Ndakubwire genda ufate n'inkwi, uravyumva, genda ufate no mu gapangu kanyu utera irengarenga, ariko kandi gira ico ukoreye ico kigatanya. Wowe si Yerusalemu yahiye, ariko wowe realite yawe ni ikintu kiriko kiraza kukwica kikakubuza n'ico ushobora gutanga n'ico ufashisha bawe. Ndakubwiye ngo naho atakaza uraronka mu buryo buri traditionnel gakreye. Amen. Proverbe 12:27. Umunyabute ntatara inyama z'ico yahize, ariko ikintu c'igiciro ku muntu n'umwete. Stop. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Uyu muntu n'umunebwe gushika naho niyo yahize agira ubunebwe bw'ukotsa inyama yiwe kugira ihere akayijya irisenya. Murumva ivyo navuze? Ayijya irisenya, ayijya idahiye apana kubera amakara yaheze, ariko n'umunebwe kugeza naho nta patience afise, sumukozi gushika naho adashobora guhisha icagirage.
vuga uti umunebwe. Ega je ndashaka refrain ndiko ndaririmba umunebwe indi ndirimbo siko. Vuga uti umunebwe. Aha. Proverbe 13:14. Ibwirizwa ry'umunyabwenge ni isoko ry'ubugingo rikura mu mitego y'urupfu. L'âme du paresseux, 13:4, a des désirs qui ne peut satisfaire. Umutima w'umunyabute urifuza ariko naco uronka. Umutima w'umunyabute ugira ivyifuzo utazopfa ushoboye kumagwa inyota. Kama imisi yose wicara ukiyumvira inzu yawe iri kuri plage, ukiyumvira inzu yawe uba mu nzu yawe, ukaryoherwa. Sinzi ko muragera ahantu mukiyumvira ikintu mukaryoherwa. Juste mwaciyumvire. Amahera andi mezi ugasubira kandi ukaciyumvira ko kumva biraryoshe. Ugaca uvyuka ukaja ukambara ikabutura. Ugasubira ikindi gihe bavuga ngo l'âme du paresseux a des désirs insatisfaits qui ne peut satisfaire. Ubuzima bwawe buherera muri dream. Ubuzima bwawe buherera mu kurota ibintu vyiza. Ariko ntukagire na rimwe amahirwe yo kubitambukiramo. Haleluya. Amen. Ikiremare kirokeza ukuboko mu nkoko nikinagukureyo ngo kikuzane ku munwa. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Terma n'umunebwe iyo agiye gushira ikiganza ciwe mu sahani biramunanira kugarukana ukuboko ngo atamire ivyo yakozemo kuko n'umunebwe. Mwamumvise uyo muntu? Bwana asifiwe sana. Donc n'umunebwe no kugeza no kuri intérêt ya ventre yiwe n'inda yiwe biramunanira kuyigaburira kuko n'umunebwe. Proverbe 20 verset 4. Ireyo ndayikunda cyane. Mu gihe c'imbeho umunebwe nakunda kurima. Mu gihe c'imbeho ntakunda kurima. Nico gituma mwiyimbura aja gusegerereza ntagica ronka. Nico gituma igihe abandi barimye bagiye kwimbura wewe waja gusegerereza kuko igihe babiba wewe ntiyakoze yavuga ngo harakanye cyane. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Abantu bashaka kwimbura batabivye. Bwana asifiwe sana. Urabona? Ejo hama hagera. Ugashaka gufungura. Ejo muzoshaka gufungura. Ariko malheureusement, uyu munsi gihe abandi bariko barabiba, wewe wavuze ngo harakanye cyane sinosohoka hari imbeho. Abandi kubera bazi kwinda iri danger, barima hakanye. Bobo harageze ko bimbura, nawe wipfuje umwimbu, ariko ntiwigeze ubiba. Inzara irakwisha. Ugiye gusegerereza. Gusegerereza ni resultat yo kugira no kuba ataco wigeze ukorera ejo hawe. Uyu munsi sinzi ko mubibona tubaye mu gisagara esprit yo kusegerereza yamaze kwidevelopa cyane. Aho igikorane kiraza guhera hari abantu baza kuza kudusaba. Ubu hari abantu bagusaba baguhezagira, hari abantu basegerereza bambaye costume. Ubu gusegerereza byafashe forme zose zishoboka kuko abantu bafise ikibazo. Hari abasaba make, hari n'abasigaye basegerereza gusaba ico umuha gukora kugira wibaze ko akunda gukora kuko bazi ko ari abantu badafasha abantu badakora. Gusegerereza yabaye sport national, yabaye habitude nationale. Ariko waza kubiraba nuko abantu bamwe igihe cyo kubiba nta kintu na kimwe bakoze. Proverbe 22:13. Narengeje umwanya wanje nari guheza 11h30. Umunyabute aravuga ati hanze hari intambwe. Umunyabute aravuga ati hanze hari intambwe. Le paresseux dit il y a un lion dehors. Nogwa mu nzira. Je serai tué dans les rues. Acha yipfukishuka. Umvise ngena abona hanze. Hanze haravye abona intambwe.
akabona yuko zose zigira gute amalion aza kugira gute kumubufa, hama agaca desida kuguma mu nzu nk'uko abandi bose badesize gusohoka bapfuye. Oyasha mu Burundi vraiment nta kintu wokora kwera nta kigenda. Watsi ko nahuye ngo n'abantu barambwira yuko ngo nivyo bari baratanguye byarapfuye ngo ngo vimasha ngo nukurindira ngo tuzoba turapfuka nyene ngo nukuraba iyo bica ukubakwa n'abakubwira ko hanze hariho lion, naho ugaca wugara amadirisha n'amarido ukavuga ati nta kindi umuntu ari mu Burundi yokora atari ukuryama harama lion, ariko abandi bagasohoka ayo malion bakayacamwo, hama bakagaruka basumye, ukagira gute ukaba aservi, ukaba umuja kuri bo kuko bobo bubahutse kuzisanga mu nzira. Hama wugaye ugacugira gute, ugaca winjira mu masengesho. Nei, ndavuze ngo nei, amasengesho saya abantu batinye intambwe yo hanze, ahubwo abasenga barasohoka kuraba intambwe hanze, kuko namwe muri Kristo Yesu muri intambwe. Yesu ashimwe cyane. Mbwira mucyo ati nawe uri intambwe. 26 arasura akavuga gutyo verset 13. Umunyabuti aravuga ati mu nzira hari intambwe y'ubukombe mu ibarabara. Amen. Ndahejeje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndarangije mvuga ngo ikintu cyose ukora kidahindura ejo hawe, wige kugiha umwanya mukeya cyane ushoboka. Uzohore ugiha umwanya w'umusigazwa, ariko ikintu ugiye guha iminsi yawe n'umwanya wawe, wa mujene uri ngaha muri 24 heures zawe, muri 12 heures uri éveillé ukanuye, zikonsakre ku kintu cyose gifise ico kizohindura kubijanye n'ejo hawe. Abajama ataco bariko baragufasha mu bihinduka ejo hawe, iga kugabanya umwanya ubaha. Bavyeyi muri education muha abana banyu ibintu ataco bizobamarira mu gukura kwabo, bigabanye mu mwanya babikonsoma, mugwize mu mwanya wabo wa consommation ibintu bifise ico bizobamarira ejo habo. Kuko nimba mwege bavyeyi bamwe muri mwege mwaracitse ku icumu kubw'igitangaza mukaba muri ico muri, ngenda kubwira yuko Imana itadirige le monde par les miracles, Imana dirige le monde par les principes. Imana yakoreye Israeli ibitangaza mu bugaragu, ariko Imana ntiyashimye ko Israeli itungwa n'ibitangaza, yashimye ko Israeli ironka igihugu c'isezerano igatungwa n'ibikorwa by'amaboko yabo, bakarima bakimbura. Sindumva cyane igituma Imana yahagaritse guha abantu indya zivuye mu ijuru bagakwaza les bras, ariko ikashika ahantu ihagarika indya zivuye mu ijuru ikabaha indya zivuye mu maboko yabo, kugira ngo babe abantu. Utari kura produiza urafise ikintu utakaza muri dignité yawe. Nico gituma bamwe muri mwebwe bwikomporta uko mutari, kuko mwaratakaje dignité, kuko mudaproduiza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero ndarangije vuze ngo ejo hawe ntihazosa ico utakoze uyu munsi, ugomba kuhiyumvira. Nico gituma tugomba gukora kino kintu. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ndangiza navuze ntiturakeneye uburyo, turakeneye amamiliyoni menshi yo gukora ico gikorane. Ushobora kuba utavyitegurira no munsi, ariko nimba wumva ari cyo ushaka kubikorera, ndashaka uyu munsi uhaguruke ushire ifaranga ryawe muri ibi biseke. Hama umuntu wese ari ngaha akijijwe yumva ko yo contribue muri réussite ya kino gikorane. Abajene bose mufise imyaka 30 kumanuka munsi gushika kuri 15 musengera ngaha muri live center, ndagomba ko muba impliqué kuri kino gikorwa, kuko ni gikorwa tugomba gukorera amashengero yose muri kino gisagara ca Bujumbura. Ahantu ndagomba ko haba ikoraniro ryo kwiyumvira kuri kazoza kacu ku bajene bose. Ndagomba ko ico kintu Imana kidukorera, ndagomba yuko eglise yacu igira uruhara rukomeye. Hari ibintu byinshi twiyumvira bizovukira muri iyo movement,
sishaka kubivugira hano, tuzofata umwanya wo kubipartaja, ariko umuntu wese yumva yuko muri experience yiwe hari ico bashitseko, hari ingene witeje imbere, hari imfuvyi ngaha zateye imbere, hari abantu batanguye ibintu birakomera, hari abacitse aba entrepreneur, abantu batunza abandi, abantu bafise abo bakoresha, uravyumva, kandi badesize guha ico bakoze ku buzima bwabo. Ndagomba umuntu wese yibaza ko bishoboka ko ejo, uravyumva, umuntu agira ico akoze akagira ico ashitseko, kandi ari muri Afrika, kandi ari mu Burundi. Ndagomba contribution y'uwo muntu. Nimba munyumva muvuge ngo amina. Amen. Imana ibahezagira. Ndagomba dusenge duhagurutse, dusengere iki kintu. Yesu ashimwe. Dusengere iki kintu kuri mwebwe mwese muri abajene, usenge uti Imana arongora ubuzima bwanje kubijanye n'ico ngomba gukoresha. N'abavyeyi muri ngaha mukuze musenge uti Imana ndongora muri education y'abana banje. Haleluya. Ariko ndagomba yuko nanje abana banje badapfira muhira, ariko bategurirwa muhira gukonfronta realite ya kazoza kabo kabari imbere. Haleluya. Hagurutse umuntu mwicaranye dusengere hamwe turangiza. Hama kandi ufise ico ugomba gutangira kuri kino kintu, ufate iryo shikano ryawe, urashobora kuritanga imbere yuko dusenga, ushire muri iki giseke, dutegure kino gikorwa kidasanzwe hano hantu. Turagomba kugitegura, turagomba kugikora neza, turagomba izo témoignages zize, turagomba gukura des espoirs mu bajene muri kino gihugu, turagomba gukura peur ya kazoza ku bajene bari muri kino gihugu, turagomba gukura no kugwanya ikintu cyose gisa na paresse ku bajene bari hano hantu muri kino gihugu. Ndagomba ngo ugire ico bikoreye kuri uyu munsi muri kino gitondo. Haleluya. Ibisigaye asuivre ndaza gusenga turangije gutangira Imana. Imana ibahezagire abariko barabikora. Munyarutse gatoya kugira ngo mfate umwanya wo gusengera hamwe duhagaze kuri ico kintu gikomeye, kandi numva ko Imana iri kiraduhamagarira nk'ishengero kugira ico tugikoreye, iyo mobilisation, iyo activité, kuko Imana idukunda kandi Imana ifise umugambi mwiza ku bajene bacu. Haleluya. Imana ni Imana ikora, ni Imana ishitsa, ariko ni Imana igomba kudukomunika ama valeur y'akazi kacu, ama valeur ya travail. Tuzobandanya gutangira kino kintu no mu minsi iri imbere. Dufise 2 mois yo kwitegura ico gikorane. Turagomba gutangura gutumira abantu twimvire guprepara hamwe kino gikorane. Imana ibahezagire kandi Imana ibagirire neza. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro kuri uyu munsi mwiza muri kino gitondo. Ndagushima Mana yacu kuko uri Imana ya kazoza, uri Imana y'ejo hacu, uri Imana ifise umugambi ku muntu wese ari hano hantu, uri Imana ifise umugambi kuri jeunesse yo muri kino gihugu, kugwaruka go muri kino gihugu, uri Imana waduhaye kubona n'amaso yacu Mana abantu hano hantu bahaterera imbere, bahakirira, bahahindukirira. Hari abantu twabonye ngaha Mana yo mu ijuru batangura ubuzima bwabo, bagenda bashika ku bintu vyiza kandi bikomeye ku buzima bwabo, kuko Mana ukwizera ko abateye gukora, kwizera ko abateye kwiyumvira, kwizera ko abateye kugira ico bakoreye Mana yo mu ijuru ubuzima bwabo. Non seulement Mana yacu uyu munsi bari ateye imbere mu buzima bwabo, ariko kandi babaye n'isoko ry'umugisha ku bandi. Uko niko wabwiye Abraham ngo nzokugira isoko ry'umugisha. Ndasenze kuri uyu munsi Mana yo mu ijuru muri kino gitondo ciza, Mana nsengera umuntu wese twasangiye ijambo, sengera abajene bari hano hantu, sengera aba jeune garçon, sengera aba jeune fille, sengera abana bacu bari hano hantu, sengera Mana yo mu ijuru abana bacu Mana mwishengero hano hantu bari confronté kuri izo realite zo hanze, kuri ivyo bibazo biri hirya no hino, kuri ubwo buzima bubi kandi bugoye ugwaruka rugenda ruwamwo, aho Mana dufise abajene hari ibintu byinshi biko biradetruiza ubuzima bwabo. Ndasenga Mana nk'ishengero Mana kugira ngo udushoboze Mana, uduhe Mana room, uduhe ikibanza, uduhe platform Mana, aho Mana baba partage, aho bashobora kumva, aho bashobora Mana kwigishwa ibintu bibafasha no gubaho ubuzima bwa misi yose, kutanegrija iterambere ryabo, kutitega ko iterambere ryabo rigomba kuva ku bandi. Ego Mana hari gihe hari abantu baza, hari gihe Mana abavyeyi babumugisha ku mwana, ariko sigihe cyose bimeze uko, ariko Mana nta numwe Mana waziritse ubuzima bwiwe ku buzima bw'abandi bantu, baba babishoboye canke batabishoboye. Mana warahamagariye umuntu wese pour un destin iri clair kandi iri net jaye n'umugambi wawe. Ndasenze Mana kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo esprit aparesse usanga Mana iri muri communauté zacu, iri mu karere kacu, iri mu bisagara vyacu Mana, ituma abantu batabona aho baja, ituma abantu batakaza umwanya wabo mu bintu ataco bihindura ubuzima bwabo bw'ejo. Ndasenga kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo abagerageza kwinyegeza mu bintu vy'impuhemu
kugira ngo ntihagire ico babazwa mana rimwe na rimwe ntibashitse responsabilité zabo mana hari n'igihe hari nabo usanga bakuze ariko buzima babayeho kandi baragize imiryango yabo ndavuze mana ngo mu izina rya Yesu Kristo iki kintu gihinduke mu vyiviro by'abantu mana uduhe mana les valeurs z'akazi nkuko uri umukozi nkuko wakoze ibintu ukabikora neza uducommunique valeurs z'akazi mana uduhe kudatinya intambwe iri hanze uduhe kudatinya imbeho iri hanze mana yo mwijuru uduhe kutajya no kudafungura ibidahiye ariko mana uhindura ubuzima bwacu nimba mana hariho na influence zagiye ziba kuri umuntu wese hano hantu zifatiye naho yakuriye n'ivyo yagiye arabona ndavuze mana ngo izo influence zitakaza ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo ku bantu bose bari muri kiro kibanza ku bantu bose bari hano hantu kugira mana yo mwijuru nkuko wakoze ukaruhuka natwe mana uduhe gukora hama turuhuke ibikorwa vyacu dushima izina ryawe turyoherewe ivyo wadushikanye ko mana ndasengeye mana mu buryo buri particulier jeunesse muri kino gihugu hirya no hino mu makartier hirya no hino ndakweretse aba jeune mu makartier hirya no hino atandukanye uyu munsi ari proie y'abadandaza urumogi n'ibindi byose biriko bisambura ubuzima bwabo aba bana bariko baratakaza jeunesse yabo ibi byose mana kuko atakindi kintu abantu bariko barabona kuko mana hari désespoir yabo kuko mana ari bwo buryo satani ariko ararongora ubuzima bwabo kugira ngo batware muri destruction hama natwe ejo tuze tubarekipere barononekaye kugira ngo dukore igikorwa civuga butumwa oya mana ndavuze ngo biragahera mu izina rya Yesu Kristo ndasenze mana ngo duhereye ngaha aho dushika aho duhamvya ndasenze mana kugira ngo dushoboze kubona impinduka dushoboze kubona ejo aba bajene bariko barakurira hano hantu bava mu ibindi bintu bikomeye bacika ibikoresho bidasanzwe mana ndavuze ngo ejo hacu ejo hi jeunesse ndavuze mana mu ijuru ngo ibikenewe byose kugira ngo habe ahari ivyizigiro hari ubuzima bwiza hari gutera imbere hari gukomera ubishitse mana ubiduhere ubwenge mana ubiduhere strategie mana mu izina ryawe Yesu Kristo iki kigatanya mana turakikweretse turakizanye imbere yawe ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo naco gishobora guhenuka gishobora kuhava waravuze ngo nimwagira ukwizera muzobwira imisozi ngo ihenuke mana ndasenga kugira ngo uko kwizera kwawe muri wowe mana dufise mana kuduheshe kubona impinduka no kugira uruhara mu myaka 20 imbere mu myaka 30 iri imbere tuze tuvuge ngo imana yarakoze ibihambaye harabaye ibihinduka mana kuko uri imana nziza kandi uri imana itugirira neza ibihe byose ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye abantu b'Imana bavuye ngo amen abantu b'Imana bavuye ngo amina Imana ibahezagire mugire umunsi wa Mungu mwiza mugire n'indwi nziza mugiye gutangura Imana ibampere umugisha mu ndwi ikurikira tuzoba turi mu masengesho Imana ibahezagire Imana ibagirire neza